Sheri bijyanye n'umvire ko tugucanga twagana ibije na business yacu nyuma yo tuhombe tuvuye kurangura Dar Sheri twubutse kwigarura amazi yamuze kurenga inkondo. Muri rya rudandaza twahonze amahera menshi cyane. Nta kundisha madam nta kundi ni kujya nyine bishaka kugenda kubera muri business ntiwo kwamukora bije imbere gusa no guhomba biraza birajamo. Ariko nta kundi reka twicara hano tuvyige ndibaza biraza kugenda neza kuko mbona umenge wanje biriko bimera neza sinzi nkiwawe. Bwemese vy'iwanje atari vy'iwawe. Tunaze ko ivy'iwanje ari vya twese. Yego ibyo we n'ivy'iwanje nyene ariko ivy'iwanje si ivy'iwawe kuri nta kimwe waje uzanye. Urazi yuko waje n'umutaka wonyene n'impeta nawe nyene ariyo nari nazo. Twaje gushwanira ngaha. Nimba we bakuntuma. Sheri vyihorere twibandanirize je nshaka ko tuzibira kya kinogo kiri mu rudandazwa rwacu. Sheri ndindira gato ngira nje kwihagarika nimba atari kwicarika. Abagabo nimwe mubizi. Twe tuzi ivy'abagabo ivy'abagore ntavyo tuzi. Gusa arabugenda gusunyaruke tuyige bino bintu. Bitesheri ko batevye ndabuze ndaguhaye mabizu ngano mashaka nturiki ubugorogorwa ntikwagufashe erega jewe nashitse kera kandi ni mufisa kandi twe gutera tuje no muri ya hotel Shini basanze bagutwaye matera n'amashugu tera wijyamira ko ari wateke cyane none nagira nirande ko nibaza ko bakuntwaye Naratanguza bimwe vyawe indaga twari message mbonye gato Sheri message nsomye bambwe ko nazo bigeze ku ruvuga ngira nje kubitegera nduve duhomba kandi raba wihute Sheri wanje wihute message yakaze ntiwo wishinga utumwanya muri ivyo kunwa byuzoburanwa no hanyuma Mbana n'ibiraya hano Burya abagore bigira ngo nabahinga burya umuhinga hingurwa n'ubundi nanje hinge namwereka akantu k'ubwenge ugize ngwi Allo pasteur Allo Ego bo jewe ndi hano hepfo impande y'ikibwa cha basket nashaka wansanga hari ikintu cihuta nshaka yuko umfasha Ego ubukoze ndakurindiriye kabisa Indaya mbaya Sheri izo flashe za mugana umuntu bashize muri moroke ndakese Nukumye kumbira ko je ndikiziga Ibi nivyo mpamagariye ngaha Wamamagaye uburantuka Uzi flashe ziri umuntu ari muri moroke yo akiri muzima ntiyegera Kandi je birafa byabashaka Oh Wanambia wewe Tango bye Hewe Madadita nazo byamaze gushika mbega abanyabwenge bari bashe ko havuye mu mwarafa None ndakubaza mada uyu mushinga ntaye wawe wamuburanye iki Reka kudedemba nurushakoshoro wagwibagiye uraruntana umutwe wari washushe kumbe waruje muri ibi byabidandazwa byari ibi nivyo byariko biraza naho ngize imari zashitse Saje nawe nababwiye abagabo mwiriko kwishinga mu business hajya wenda kubakira uko ahubwo kwiye kumpemba ewa ahubwo mpamahera sha ndakubakiye kumbe madame mpona ndokora ku munota 2 nkabona urasimba ubuje wivuye handi hana ubo ndakubonyesha ndakubonye wivuye kuri bare dangira njo ndi mugufi business ntiyubaka hubaka umuntu n'ubundi byiza mwondeka je hubwo mukagenda mukavyozuize muhiri wanyu Pastor urabona ikintu cyatumenda kuzana ngaha je nabonye ibyo bajemo shaka ya majambo wakoresha wa musi nyene waza kutumatanya ngo muri mariage ngo tujike kubana ibiki nibiki uyasubiremo kujya nyene uvuga yuko tugiye gutandukana burundu dusubira kubana n'umugore ubutagisubira kubana n'umugore ndarambiwe Ndakubaza mada aho mwari muri aho avuye azanya kagashakoshi ntavuze ko mwari ko murafata agafara Ego twego turavugana ivyo buzima
umviriza rero ndababwire nyamba hari ikintu mutari muzi mu buzima burya aho mwari mwariko muraryoherwa ntimwariko murafata agafana ntimwariko mupanga iby'ubuzima ntimwari mu munezero igihe mwari imbere yanje ntimwavuze imbere y'abakristo yuko mugiye kubana mu mahigwe no mu marushwa nenda kubaza ikintu kimwe wa mugabo uranyumva neza burya hajya muri ko murano w'agafana muba muri mu mahigwe muba muryohewe mutwenga muganira muhuza ariko ico womenya ibi tubonye ngaha umenya ya niyo marushwa mutegerezwa kubibana mwukunyene niko zubakwa ibizokurikira muzobibona tugomba tubasabe tumugire sabone